nta kibazo none bisubira bo nibaza amakuru menshi muraza ko yumva tugeze indani reka tugende kubera ko karibu cyane rero karibu urubanza aho benshi bagutegereje murakoze namuri umunanje bana nagakobwa keza karaberewe ngo nanga kuca ku ruhande sema petite sweet hari igikorwa tumaze gukora aho twashoboye gufasha bene Burundi imiryango ifise amikoro make mu kigwati c'abatwa cyo muri komine Bugendana komine Bitare intara ya Gitega. Kuri uyu munsi n'umunsi utasanzwe twari turindiranye igishika. N'umunsi udasanzwe aho tuza gusangira namwe tunezerwe twongere tumenyane cyane cyane mu ntumbero yo guterana intege hagati yacu umwe wese umutima Imana yamuhaye kutigunga umutima wagutse wagukira abandi ni nacyo civugo cyacu dufise muri Giving Heart Vacation. Yes, ndabaramukije nshuti bakunzi ba G5 Media mumeze gute murameze neza cyindashimye guteka kubera ko Imana ikintije umwuka w'abazima neza na neza kubesera mekana babwiti Eid Mubarak ariko kandi kwa kirisu nabo Imana ikomeze kubazigama no kubarinda neza na neza n'ubundi munsi witeka n'ubundi munsi w'umunezero aho baneza yuko mu muryango wa Arvela Muhimbare hari umunezero udasanzwe ndetse waneze ko agiye kubera igikorwa gikomeye cyane n'igikorwa cha family cyangwa group irongowe na Arvela Muhimbare yitwa Giving Hand Vocal isanzwe ikora ibikorwa byo gufasha ikora imirimo yo gufasha abacanke bariya bakeneye gufasha bantaho nikora abafite ingwara zitandukanye n'ibindi byinshi bitandukanye no munsi bakaba baramutse babonana nkuko byanditse ku capa ni Happy New Year 2025 no kwipfurizanya umwaka amushasha wa 2025 nkuko musanzwe mubize neza yuko ibikorwa ari byinshi Arvela Muhimbare numwe mu bamaze kwandika izina rikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi East Africa ndetse na Africa yose mu bikorwa byinshi yagiye arakora dushereye mu bikorwa vya filme tugaje mu bikorwa vy'indirimbo mpimbaza amana n'ibindi byinshi imirimo myinshi agenda ararangura kugira ngo akomeze gushikana ubutumwa bw'Imana akure mwese mudukurikirana tubasaba mubanze mugire subscribe ngaha kuri G5 Media hanyuma mukurikirana uko ibirori biza kugenda nitwagirirwa amahirwe turaza kuyaga na bamwe mu bari mu birori ndetse namwe ni gikorwa nyezina ari Arvela Muhimbare tukagirirwa amahirwe yo kumuronka turaza kuyaga nawe mugumane natwe guys turabakunda cyane. Yes, ndazi neza ko abantu abakunzi bawe bakoye muri kino kibanza baraza kuryoherwa bivanye nuko benshi baze yuko muri cinema canke mukaze musanze mukora ari mu bifa giye atandukanye sibyo ariko no musikumbure barakonye muri kino kibanza ibintu bisa neza iterambere rya Arvela rifata gute wewe iterambere rya Arvela ni iterambere ry'wanje karibu rero amakate uza kubandanya tuganira n'indi bitandukanye yego karibu iwacu. Yes, nuko wibamwita Ivete neza na neza niwe ahejeje gushika mu kibanza cy'iteka numwe mu bantu ba hafi cyane bamwe mu bantu utokora ko ngo Arvela atekane ndetse nabwo ndi mu bantu
tokora kuri Ruvera ngo Ivete atekana inshuti we ya hafi cyane egiye gushika nkuko muvyumva urumbaneze kwiterambere giwe kuri we ari terambere byumwe muri bo hagati yabo abandi bamwe mu bantu bamaze gushika hano harabubahwa benshi bashitse twabonye Abel Nduwayo twabonye Fisto canke Giti kuva muri BMT twabonye abubahwa abategetsi bagiye batandukanye bamaze gushika muri kino kibanza ndetse waneza yuko nabandi bagishika turacarindiye kugira ngo ibirori nyezina bitangure. Yes, nuko bakunzi ba G5 Media nkuko babiho urimo twabamenyesha uko biko baragenda uyu ni Amede amaze gushikana wenyine mu kibanza kuza gushikira Ruvera amuhimbare ndetse nkuko mubibonye neza yuko ari kumwe n'umuntu wiwe Junior Giti Shibizimirefu niko kunze kumwita bakaba bamaze gushika mu kibanza ashiteka papa salam ikaze cyane nta kibazo nibaza amakuru menshi muraza ko yumva tugeze indani reka tugende kubera ko karibu cyane rero karibu urubanza aho benshi bagutegereje murakoze namuri umunajya bana nagakobwa keza karaberewe ngo nanga kuca ku ruhande bivuga sema petite sweet ego noherereze mubibona ni Ruvera muhimbare amaze gushika mu kibanza nkuko twababwiye neza yuko ari turindiriye kugira ngo ibintu bigende neza like hi mumeze neza mubibona aravuze ati byinshi baza kubimenya hariya imbere tukora ari nyinshi cyane numvise biri bugende so ndabasubiza ikintu cyane dusma nk'umugeni nabitoye nabenda bishobora thank you mukurangura ishaka ryawe turagusabye rero duhezagire kino kibanza
uhezagire ibyo tuza kwihereza muri kino kibanza, uhezagire n'amajambo tuza gusangira, eka n'ibindi byose tuza gusabikanya. Turagusaba kandi ngo wirukane amashetani yose ahazana na hose, kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe gishobora kwivanga mu byacu. Ewe Mukamana nzima, nta shimwe tworonka tuguhereza kubw'ukuntu udahengeshanya kwakira ibisabisho byacu. Ino ngaho nyene tugutakambiye ngo ubandanye wivanga mu byacu, ibyo tuza gukundikira hano, reka no muri kazoza ngo tubandanye tuba bawe. Ibyo byose tubigusabishije Yesu Kristo Mukama wacu, we Mana musangi ubuzima n'ingoma hamwe na Data na Mutima Mweranda uno mu myaka yose. Amen. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Muri kano kanya tugira duhindure, novuga muri bimwe benshi bamenyereye mu rurimi rwa none ngo mood. No kuvuga nocita kari cigwa ariko si cigwa mu yandi majambo, kuko turiko turaraba no gutahura canke gutahuzanya icari cyo ibi byadukoranije. Ariko mu nkundire gato ndaza kuza ndahindura ururimi gake gake, kuko hari igihe usanga biza biragorana bivanye n'ibyo turimo. Ariko kandi ndaza kuza ndabisigura no mu Kirundi kuri bamwe batabyumva. Iki cigwa nachise ni leçon inaugurale lors du lancement et du partage des vœux de l'année, ou bien de l'an 2025, et aussi son lancement est dédié pour les activités du Giving Hand Vocation. Ni icigwa gihagarariye cyane cyane ku carico umuryango no kwita kari umuryango Giving Hand Vocation. Giving Hand Vocation rero ni iki? Giving Hand Vocation mu Kirundi ico ni Icongereza, murumva ko twamaze kuza turatakaza n'intumbero y'ururimi rwa kavukire, ukuboko kwitanga cyangwa umuhamagaro wo kwitanga. Giving Hand Vocation est une association à but non lucratif. Murantunga kumbure hari igenza ndavuga ngo association, ariko ni bwa bukene bw'ikirundi cyacu, kuko tubuze associé no gushira inguvu canke ubumenyi canke ibintu hamwe canke kunganya ibintu kunga. Ico kintu twita Giving Hand Vocation gihagaze cyane cyane kugufasha canke kuguhagararira no kwita les droits de l'homme. No kuvuga izo droits de l'homme si ku muntu wari wose. Droits de l'homme ni nogira nti uburenganzira bwa muntu, ariko kandi uburenganzira bwa muntu duhagararira cyane cyane buhagaze kugufasha, nabivutse entraide canke bien aider, buhagaze kugufasha abantu batishoboye canke bantaho nikora. Hagati mu twamugina kuko bantaho nikora burya nta numwe usanga ngira nga dafise aho yikora. Kandi ngo tubiravye abo bantu mu kibano cacu, eka no mu gihe ca none ntibakenye, bari mu mihingo yose. None mbega tweho twibagije tuti tweho turafise aho twikora, ariko turashobora kwitwa abantu aho nikora? Aho harashobora kwaho kabaza. Ariko aba none
nubwo bitugora gutahura bakera baragize bati nta mworo ashobora kubura icyo afashisha umworo mugenzi we. Nico gituma nakoresheje iri rivuga entraide, ikintu cyo gufashanya hagati yacu, ariko ni twebwe ubwacu dufasha bajya abantu bacu abo twita bantahonikora. Ari nayo mpamvu twagize tuti soyons le pilier de nos prochains, tube novuga ingazi cyangwa ikiraro cy'abatwegereye cyangwa cy'abacu ari abo nyene twita bantahonikora. Ni nayo mpamvu muri kahise kwiki kintu umuryango twita Giving Hand Vocation, umwubahwakazi Alvera Muhimbare ni nawe nogira yadushize hamwe aradukoranya kubwo no kwita ibonekerwa ryiwe cyane inspiration yiwe, yadushize hamwe ahawe inkomezi n'Imana kugira ngo dufashanye gushikana iyo ntumbero cyangwa uwo muhamagaro wiwe ari nawo waciye ubu wacu wo kugira ngo dushikire abo dutegerezwa kwegera ngo dufashe ariko tubanje gufashanya. Uko gufashanya nako ni kwa gushira inguvu hamwe. Aho mvuze inguvu ni bwa buryo, ni bwa bwenge, ni n'ibindi byose. Nuko rero muri kahise igenekerezo rya 28 Kigarama mu mwaka uheze 2024 haratunganije igikorwa. Bamwe n'abandi muri mwebwe mwaragize inguvu zidasanzwe, muraterera ibintu birakomera, turaduga ibugendana, turatanga akanyamuneza mu bavukanyi abo twita gatimo twamugina abasangwa butaka. Hanyuma twaratanze ibintu bitari bike, novuga nti aha nakoresheje ijambo nita revivre les outils pour contribuer au développement durable de leur milieu psychosocial, même le milieu pour bien mener l'objectif afin de s'engager au développement économique bien durable du pays. Anacho nogira nti kugira ngo dushikane intumbero nyamukuru yo gukora bajya abantu twitango ni bantu nikora, ariko na ico kintu kirakunda no kongora kuvuga kubakura muri uko nogira nti nukwikumira canke kwisuzestima kwishira hasi, ariko kandi bari bashoboye. Muga twagerageje kubaha byo kwifashisha kugira baronke izo ntege zo gukora mu kugira ngo biteze imbere, mu kugira ngo babeho biyumva ko bari kumwe n'abandi mu kibano, reka no mu bindi. Banyakubahwa mwaserukiye amashirahamwe atandukanye akorera aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi no hanze y'igihugu. Banyakubahwa musanzwe mufise amabanga atandukanye mu nzego z'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Bashinganahe, bafasoni, waruka, banyakubahwa bagize umuryango wa Giving Hand Vocation, umwe wese mu cubahiro ciwe Imana yamuhaye. Tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, urukundo no gufashanya kuri twese atawusigaye inyuma. Banyakubahwa bashitsi bahire, kuri uyu munsi uri hejuru
umuryango wagutse wa Giving Hand Vacation nsanzwe serukira ku izina ryanje nka Alvera Muhimbare twaramutse dukoranira hano muri iyi nyubakwa kugira twicare hamwe mu ntumbero yo kwisangira no kwifurizanya umwaka mushasha muhire wa 2025 dukomezanye twongere twiyungure mu kwibutsanya umurimo twahamagariwe wo gufasha no gushika kuri bamwe bafise amikoro make. Umwaka mushasha mwiza kuri twese. Umwaka mushasha mwiza kuri twese. Turashimiye Imana mushobora byose kubw'urukundo rwayo idufiseko yo yatuzigamye gushika muri uyu mwaka. Tunayisabe ije udukomerezemo maze uzobe umwaka mwiza kuri twese no mu bacu ndetse no mu byacu byose. Ikivugo cy'uno munsi kivuga giti tubere inkingi abandi. Mu kinyamazuru soyons le pilier de nos prochains. Kw'izina ryanje ndi n'iteka ntangere n'umunezero udasanzwe aho ibyari n'inzozi kuri jewe ndiko ndabibonesha amaso. Turashimira Imana ko Giving Hand Vacation aho twatanguriye siho tugeze. Intambwe dushitseko irashimishije cyane. Naho hari byinshi cyane twifuza gushikako tutarashikako, ariko ndi kumwe namwe ndafite icyizere ko byose birashoboka. N'akabarundi barayamaze bati nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Banyakubahwa bashitsi bahire, kuri uyu munsi ni umunsi udasanzwe twari turindiranye igishika. Ni umunsi udasanzwe aho tuza gusangira namwe tunezerwe twongere tumenyane, cyane cyane mu ntumbero yo guterana intege hagati yacu, umwe wese umutima Imana yamuhaye kutigunga, umutima wagutse wagukira abandi. Ni nacyo kivugo cyacu dufise muri Giving Hand Vacation. Naho impinga ikiri ndende, turashima Imana ko hari byinshi tumaze gushikako. Hari igikorwa tumaze gukora aho twashoboye gufasha bene Burundi imiryango ifise amikoro make mu kigwati c'abatwa cyo muri komine Bugendana, komine Bitare, intara ya Gitega. Nk'uko twagiye dutanga icegeranyo ku bagize uyu muryango, ihangiro twifuje gushikako twararishitseko. Imana yaradufashije twongera tugirirwa ibakwe ryo gushigikirwa mu buryo butandukanye, harimo na leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganje bwo gushigikirana agateka kazina muntu no gufatana mu nda. Mumfashe tubakomera amashi cyane. Banyakubahwa bashitsi bahire, nk'umuryango wa Giving Hand Vacation twiyumviriye kw'icivugo cy'uyu munsi mu ntumbero yo gutera intege abakiri ku kivi bose, baba abari muri uyu muryango eka n'abandi bakorera mu mashiramwe atandukanye, maze dukomeza wa mutima wo kubera inkingi abandi. Biba byiza hagize ubushika ku iterambere ari wowe aciyeko ukamubera ingazi, nk'uko akamo ka nyamicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi adutera kavuga ngo turi kumwe twese birashoboka. Banyakubahwa bashitsi bahire, Giving Hand Vacation dufise isezerano mu mitima yacu ko tutazodohoka ku ntumbero y'igikorwa cyo gufasha twiyemeje. Ngiriye ko ndabemerera ko dufise ibikorwa byinshi turiko turatunganya. Imana idushoboje tukaronka uburyo n'abadufasha tuzobishikako. Tugiriye ko tubatera akamu ko na ntaryo mutohengeshanya kudufata mu mugongo. Ngira ko ndabamenyesha ko imiryango iruguriye muri Giving Hand Vacation. Uwo muntu wese yifuza kudufata mu mugongo arashobora kudushigikira.
ejo aho bukera nimwabona ubutumwa bubatumbera bo basaba kudushigikira ntimuze mu gutera umugongo azoba ari twebwe tubituye tudashize inyuma yambona kazoza y'igihugu cacu cy'u Burundi Uburundi bwifashe 2024 Uburundi buteye imbere 2060 ibikorwa byo gukora ni byinshi cyane cyane gufasha no gushigikira bamwe batishoboye n'abafise ibibazo bitandukanye kugira ngo twese tujane muri iyo mbona kazoza atanumwe asigaye inyuma mu kurangiza turashimiye muri rusangi abadufashe mu mugongo kugira ngo urubanza rwacu rw'uyu munsi rube uko murubona turashimiye umwe wese turashimiye mwebwe banyakubahwa mwitaje ubutumire bwacu turashimiye muri rusangi abanyamuryango bagize uruhara rudasanzwe kugira uru rubanza rugende neza turabakeje kandi tubashikirije na kino kinyobwa ngo kibatembe neza mwese tubifurije umwaka mushasha muhire wa 2025 murakoze cyane